twige C. Uno musi tugiye turabire hamwe langage de programmation abantu benshi basanzwe bazi mw'ishure, mu buzima bwa misi yose ariyo yitwa langage de programmation ni C. Uno musi rero ikintu tuza kurabira hamwe kuri langage yacu, turaza kurabira hamwe igituma dukwiye kumenya langage C ni iki. Ica mbere turakwiye kumenya itanguro nuko langage C ni langage bakunda kwita de bas niveau, ni ukuvuga iri exécutée kuri machine ariyo processeur. Langage C iradufasha mu madomene yo gukora amavideo, amajeu video, mu kwandika ama système d'exploitation, iri performant, iri na rapide kandi ni langage yoroshe kwiga, igufasha gutahura izindi langage nka C++ canke Java n'izindi nka za Python. Rero kugira twandike code dusabwa iki? Turaza gusabwa ico twita environnement de développement. Muri ivyo turashobora gukoresha Notepad++, Sublime Text, Visual Studio Code canke iyitwa Code Block. Iyi ngiyi ariyo tuzokoresha twebwe muri kino cigwa cacu. Aho rero turaza gukenera ico bita compilateur. Langage C kugira ibe exécutée irakenera compilateur ariyo bita GCC. Compilateur no kuvuga ico ikora yoyo itraduisa le code yanditswe n'umuntu ikayitraduisa muri langage humaine. N'ivyo twanditse ikabigira muri langage binaire. Langage binaire ni langage iri symbolisée par 0 canke 1. Nk'akarorero, dans langage binaire, 0 ni 0 nyene, 1 ni 1, guca iba traduit na 10, 3 iba traduit na 11, 4 iba traduit kuri 100, ainsi de suite. Ku bakeneye kuri langage binaire bazonyandikire tuzofashanya. Donc, les bases fondamentaux du langage C ni izahe? Hari ico twita, on va voir, ni ama variable. Ama variable rero ni kuvuga iki? Donc, variable ni des choses, novuga ni nk'utubuwate tuza kudufasha kubika amadone mu mwanya mutoyi igihe programme yacu iriko iraba exécutée. Amatype y'ama variable muri C ni ayahe? Turashobora kubika amadone sous forme des entiers, turashobora kubika amadone sous forme des entiers, turashobora kuyabika sous des nombres flottants, donc les nombres avec virgule. Turafise n'ico bita ama opérateur. Ama opérateur rero ni iki? Ama opérateur ni gukoresha bisumba, bingana, eka n'ibindi vyose. Donc, kuvuga bibiri birasumba bitatu, variable A, eka. Donc, structure, hariho ikindi twita ama structure de contrôle. Ama structure de contrôle rero ni ayahe? Canke ama boucle. Structure de contrôle turafise iyitwa if, turafise iyitwa else, turafise iyitwa if, turafise iyitwa else, tukagira n'iyindi yitwa else if. Tuzoza turaraba uko zikora. Mugabo ni mu kuvuga if ni nka si, else ni non. Si oui, sinon faisons ça. Boucle. Boucle ni isubiramwo, c'est quelque chose qui tourne d'elle-même. Ni kuvuga muri izo boucle turafise iyitwa nka for, turafise boucle yitwa while, tukagira n'ama code block ashobora kugira. Hariho n'ama contrôle de flux, ni ama contrôle de flux, ni ama fonction, ni ayandi tuzoza turaraba adufasha kugira, donc ni ukuvuga ko duhindura la possibilité de modifier donc inzira d'exécution donc y'ama fonction yacu hamwe n'ama condition niyo yitwa ama flux, ama contrôle du flux. Donc tuzokwiga n'ama fonction n'ukuntu dushobora kugera mémoire, tukavuga pour tukagera mémoire vive ari nka RAM, tukavuga n'uzikirizo ama programme yacu. Ikindi tuzorabira hamwe ni structure y'ama algorithme. Tuzogira donc décomposition y'ama programme ari complexe, tuyashire mu ma séquence, turabe ukuntu dushobora kurepeta quelques activités zisubiramo. Donc tuzogira donc structure, donc il y a une décomposition, hakaba séquence, hakaba isubiramo, donc hakaba na choix. Donc icambere uragira choix ukafata
inzira code yawe ishobora kuba execute. Donc ukaraba si amatashe agaruka asa, ukaraba ukuntu ushobora kuorganiza code yawe kugira ikunde, hama ugafata ikibazo kinini ukakigabura mu kibazo gito gito. À la fin, inyuma y'ikuru nuko tuzokora projet final, twige no gusoma documentation ya langage C kugira tuyitahure, hama tuzoce tugira amaforum tuzoza turagira, peut-être dupartage ama connaissance kuri WhatsApp, kuri YouTube, kuri Twitter, ahantu hose kugira ngo umuntu afise exercice yo kw'ishure canke ahandi akeneye gukora ayizana. Mugabo ntitwogenda tutagize agapratique gato, tugombe twugure icyo twise editeur de code. Editeur de code ni iyi niyo bita Visual Studio Code 2003. Mu kuyugurura ndagira kuri create a project ura mu ndatora console, et puis ndugurura next, ndatora langage ya C, ndita izina nitwige C igice ca mbere, ndagira kuri next, ndagira kuri finish. So aha twaronse donc programme yacu. Programme yacu nta kintu kinini yikora kiretse kwafisha ijambo hello world. Kugira dupime ko bikora turashonda ngaha turakompira, dukompiye ni ukuvuga code yacu tuzoba tuyigize traduction muri ya ubusa na kimwe, hama turashobora kuexecuta ngaha. Nitu executa si tout fonctionne, turaza kuronka notre message hello world. Kugira rero tugende tuhinduye twanditse ijambo turashobora kuvuga kaze mw'isomero, kaze kw'isomero. Le même logique turagira twakompira turexecute, kaze kw'isomero twashoboye kubibona. Muri video bikurikira tuzobirabira hamwe icarico ama variable, ama boucle n'ibindi.